saa 9 z'ijoro twumva hirya no hino havuga ibintu by'ibisasu amasasu ko twari dusanzwe tubimenyereye ko ariko byari bimeze hama ni icyo gihe nta muntu yasohotse nta numwe yagenda no ku kazi usanga bamaze kudukrotira mu makartier baguma bitorera umuntu wese bashaka twese twari twiyugaranye mu mazu niho bagenda rero bomura mu mazu bagakuraho abantu bamwe bakabica abandi bakabatwara ntitumenye irengero ryabo niko byagiye biragera mu ncamake icyo gihe niho badufashe badushira ku barabara rya Mutoyi twari tuboshwe twari batatu n'inshuti zanje abana twavukanye dukurana turi batoya ndabibuka mbwawe ntabwo ari ngombwa kugira ngo ndayavuga amazina yabo yego n'abandi bantu bagiye bakura mu makartier bamwe tuzi naye abandi tutazi bagenda badupakira ariko ku bw'Imana haraje umuntu ari mu bantu nyene bo mu quartier bo mu nzego zabo bavuga ati aba bana kabisa nta bikorwa bibi tubazi ko tumaze kubabona ko icagiye kwadukiza habaye nyene umuntu nyene wo hafi nyene niwe yaje aravuga ati aba nyene mu barekure abandi batanze ibyangombwa by'akazi basanzwe bakoreramwo abandi twarabuze irengero ryabo harabo twagiye tubona mu nyuma dutora ibihimba bimwe bimwe mu makarti atandukanye abo bandi babapatira babajana nitwomenya harabo bafunzwe twumva amakuru ko bafunzwe arabandi twumva ko tutazi irengero ryabo bapfuye hari n'abandi twagiye dutora ibyo bihimba by'ibice mu makarti atandukanye benshi bakoresha amajambo yandi yihonya bwoko bavuga ati izo abatutsi bimbwaho bari aho batugwanya ati buro nta numwe ari buducika turabica turabamesa benshi cyane benshi nibonagiye numva amajambo bavuga